Je ku bwanje ndanezerewe cyane kubona Blaise Compaoré yavuye ku butegetsi kandi akanabuva ko kuriya kuntu yabuvuye ko atateka na rimwe ririmo kuko yaje ku butegetsi yishe Thomas Sankara. Thomas Sankara yari afise ishaka ku igihugu ciwe kandi abandi banyafrika bose bugarura iteka bosubira kwihiteka bakabaho nk'abantu bafite iteka atari abantu bama bahonyurwa ko atari abantu bama bacirwa ko atari abantu bama bariko baragaywa n'abandi bantu ku isi cyangwa mbere nabitwa ko bakomeye mu bihugu byabo. Yitwa ko yishe Thomas Sankara ariko uravye no munsi Sankara naho yagiye ari cyafise urukundo n'iteka mu bantu benshi ku isi nawe agiye nk'umusuma. Ico ni ikintu cyambere je ku mutima kinejeje kuko Sankara yapfa abantu bababaye abantu barize ku isi muri Afrika ntibagira uko bangana. No munsi ndibaza ko umuntu yonezerwa na gatoya kuri ivyo kubona umwe yagiye nk'umugabo undi nawe agiye nk'umusuma. Ico cyari cyambere. Cya kabiri birateye agahinda cyane kubona abayobozi bamwe muri Afrika badategera ko iyo ushizeho amategeko ishizeho uburyo ubuzima bwacu butunganywa twese bikaja mu mabwirizwa nshingiro abantu bakabyumvikana ko ntushobora kugira ngo ntibashobora kuguma bibaza ngo barahindura ayo mabwirizwa bashimikiye ku nyungu zabo nabo baba bari kumwe ngo bigire ikintu ciza na kimwe kivamo. Nta ciza kivamo.